Urumuri rw'amahoro umwaka w'ibihumbi 2020. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro ndayishimiye azokwugurura icese Urumuri rw'amahoro incuro ya 14 i Bujumbura kuwa kabiri igenekerezo rya 15 Nyakanga 2020. Icivugo c'uyu mwaka kivuga giti Turi kumwe twese twubake Burundi bw'umuco. Urumuri rw'amahoro rw'uyu mwaka ruzofashanya n'ishirahamwe rijejwe inkino hano mu Burundi. Umukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe inkino Bash arakeza leta y'u Burundi irongowe na Nyenicubahiro ndayishimiye kuri ico gikorwa kidasanzwe. Indoto ya Nyenicubahiro nziza ari nawe yatanguje urumuri rw'amahoro mu Burundi n'ikiragaseseshwa rumuri. Amahoro n'umutekano birangwa mu gihugu cose.